Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ngingo z'amakuru yo ku munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwicenda mu 2025. Inama nshingamateka y'ishirahamwe rya Buraya irasaba ko Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda arekugwa buno nyene ngo kubera urubanza rwiwe rurimwe amakosa akomeye. U Rwanda rwavyakiriye gute? Ni gute inteko y'Iburayi ishobora kuvuga ko urubanza rw'igihugu kigenga rurimo amakosa? Iyo nteko nta nubwo iri muri urwo rubanza, uko kwivanga mu mikorere y'ubutabera bw'igihugu kigenga niyo iteye inkeke. Rero tukaba rero mu gihugu cyacu tudashobora guha agaciro umwanzuro nk'uwo. Mu ndwiza mu Burundi baritegura gutangura umwaka mushasha w'ishuri, abavyeyi bariko bavyifatamo gute? Ko turagerageza mu buryo bwose bushobora kugira abana tubarunkiye ku bishuri. Ibikoresho biraboneka ariko birazimbye. Ngo kuzimba ni uvuga ngo nabadandaza, ni ibintu byose bizimvye, ibintu byagiye biragenda byiyongera kwa mahera. Ariko twebwe abavyeyi nkuko nabandi bameze turagerageza nyene ko tubisanze ku masoko tukabigu. Muganga Jean-Marie hari menshi muhinga apima kanseri mu Burundi araburira ko iyo ngwara iko irongerekana ku murindi munini. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga, aya makuru ayowe na Mark niyo nkuru. Nido ivyo vyose mu kanya Jacques Nitegeka aje kudusomera yavugwa kwisi. Abategetsi muri leta zunze ubumwe za Amerika bemeje ifatwa ry'umuntu ukekwaho kurasa impirimbanyi y'ibitekerezo by'abagendera ku murongo w'iburyo muri politiki yibandaga kuganiriza urubyiruko. Charlie Kirk, guverineri wa leta ya Utah Spencer Cox, yavuze ko uyu mugabo uzwi ku izina rya Tyler Robinson w'imyaka 22 yabwiye inshuti y'umuryango we kwe ari we wamwishe, maze iyo nshuti nayo ibibwira polisi. Kuwa gatatu bwana Kirk yarashwe mu ijosi ubwo yarimo agize ijambo ku mbaga y'abantu muri kaminuza. Abapolisi barimo gusuzuma ibimenyetso birimo n'ibitoryi by'amasasu. Perezida Trump yavuze ko hagiye kohereza ingabo z'inkera gutabara mu wundi mujyi uyobowe n'abo mu ishyaka ry'abademokrate wa Memphis, avuga ko hamaze kurengwa n'ibibazo. Aganira na televiziyo ya Fox News, bwana Trump yavuze ko hazakosora ibyo bivuga ko bitagenda neza muri Memphis, kandi ko umudemokrate uyoboye uyu mujyi na guverineri wa leta ya Tennessee urimo bishimiye gahunda ye. Trump amaze kohereza abasirikare b'inkera gutabara mu mijyi ya Washington DC na Los Angeles, kandi yabaye nkuvuga ko azabohereza i Chicago, Baltimore na New Orleans muri gahunda avuga ko ariyo guhashya ubugizi bwa nabi. Igisirikare cya Sudani kiravuga ko cyafashe umujyi ukomeye wo mu karere ka Kordofan mu majyepfo y'igihugu nyuma y'imirwano ikomeye n'inyeshyamba bahanganye zo mu mutwe wa Rapid Support Forces. Aka gace gakize kuri peteroli kamwe mu hantu habaye isibaniro rikomeye ry'intambara ikomeje kuvugwa muri Sudani. Ni inkuru ya Anne Soy mugezweho na Yvette Kabatesi. Amashusho ya video yanyuze ku mbuga agaragaza abasirikare bishimanye n'abaturage Ibara ndetse no mu mujyi mukuru waho El Obeid. Ifatwa ry'uwo mujyi riratuma igisirikare kibasha kuhashimangira ibirindiro byacyo no kwirukana abo bahanganye mu mutwe wa Rapid Force mu bice byo hagati birimo umurwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Amagana y'abaturage b'abasivile barishwe mu gace ka Kordofan mu mezi ashize mu gihe imirwano yo kuhigarurira ikomeje gukara. Ako karere gaherereye hagati ya Darfur, igice cyayo kinini gifitwe n'umutwe wa RSF, na Sudani yo hagati yafashwe n'igisirikare mu ntangiriro z'uyu mwaka. Iperereza ry'umuryango w'abibumbye ryasanze hari umubare ukomeje kwiyongera w'abanyakoreya ruguru bishwe banyonzwe mu myaka 10 ishize cyangwa bagahatirwa gukora akazi kagoye cyane. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko ibyaha bihanishwa igihano cy'urupfu bisigaye birimo no kureba filime zo mu mahanga cyangwa amakinamico yo kuri televiziyo. Impunzi zaturutse muri Korea ya Ruguru zabajijwe na ONU zavuze ko habo bantu bishwe barasiwe mu ruhame
muri gahunda yo gutera ubwoba abaturage. Bivuga ko nta bandi baturage ku isi babuzwa amahwemo nk'abaturage ba Korea ya ruguru. Igisirikare cya Israel cyongeye gutegeka abaturage benshi guhunga umujyi wa Gaza mu gihe kirimo gukaza umurego mu bitero kigaba muri uyu mujyi w'Abanyepalestina utuwe n'abantu benshi. Nubwo amahanga akomeje kwamagana igitero cya Israel ku bayobozi ba Hamas muri Qatar muri kino cyumweru, leta ya Israel yo yongeye gukangisha ko izakurikirana abayobozi ba Hamas aho bari hose ku isi. Ni inkuru ya Waya Davis mugezeho na Mark Niyonkuru. Nubwo abantu ibihumbi n'ibihumbi bamaze guhunga igisagara ca Gaza mu gihe ibitero vyo mu kirere vya Israel bibandanya kugabwa kuco Israel ivuga ko ari inyubako zikoreshwa na Hamas, abandi ibihumbi amajana baranka canke baragonanwa kuhava. Benshi bamaze kugirwa batagira aho bakika umusaya incuro kenshi kubera iyo ntambara, ubu bakaba batagira amafaranga canke ubundi buryo bwo kongera kugenda. Uretse ivyo, aho hitongo na karere gatekanye ko guhungiramo ka Al-Mawasi kamaze guterwa kenshi, abantu bakahicirwa muri aya mayinga aheze. Igisirikare ca Israel casohoye irindi tegeko ry'uko abasigaye mu gisagara ca Gaza bahava, kigena ibibanza 6 hagati muri Gaza n'ibindi 8 mu majepfo, aho cabwiye abanyagihugu ko ariyo boja buno nyene. Burkina Faso yakuyeho amafaranga ya visa ku baturage bose bo mu bihugu bya Afrika mu rwego rwo kunoza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu binjira muri icyo gihugu. Minisitiri w'abanyamahanga wa Burkina Faso Mahamadou Sana yavuze ko abagenzi bazakomeza kwakira impushya za visa kuri internet ariko ko batazongera kwishyura. Umusirikare uyoboye Burkina Faso Kapitene Ibrahim Traoré akomeje guhanira umubano ukomeye hagati y'ibihugu bya Afrika. Nina. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru. Amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere mu karere k'ibiyaga binini ariko tuyafatiye Buraya. Inama nshingamateka y'ishirahamwe rya Buraya irasaba ko Victoire Ingabire umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo bafunganywe barekugwa buno nyene atayandi mananiza. Ku ngingo iyo nama yarayemeje ku bwinshi ivuga ko urubanza ariko aracirirwa iki gihe rurimwe amakosa akomeye. Victoire Ingabire yafashwe mu kwezi kwa gatandatu arafungwa yagirizwa ivyaha bimwe n'ivy'umugwi w'abantu 9 bivugwa ko abayoboke b'umugambwe wiwe Dalfa Umurinzi utaremererwa n'amategeko. Ni inkuru mushikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Ingingo yo gusaba irekurwa rya Victoire Ingabire yemejwe n'abashingamateka 549 ku 592 bari bitavye ibikorwa vyejo. Babiri bonyene nibo bayanse, abandi 41 ntiberekana aho bahagaze. Muri iyo ngingo abashingamateka ba Buraya basaba ko Ingabire n'abapfunganywe nawe barimwo umunyamakuru Theoneste Nsengimana barekugwa kandi ivyo bagirizwa bikavanwaho atayandi mananiza ngo kuko bazira gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Mu itangazo abagize inama nshingamateka ya Buraya basaba abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru n'urubuga rwa politike na demokrasi. Basaba kandi urwego rutwara ishirahamwe rya Buraya gusubiramwo imfashanyo ihabwa inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko zifise uruhara mu gufunga binyuranije n'amategeko y'icarubozo n'imanza z'akarenganyo. Batanga karorero ko abantu 5 bo mu bugambwe FDU Inkingi Ingabire yahoramwo bapfuye canke bakaburirwa irengero kuva mu 2017. Ingabire yafashwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka yagirizwa ivyaha 6 birimwo kuba mu mugwi ugambiriye gutembagaza ubutegetsi, gushinga umugwi w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gutera uruhagarara mu banyagihugu, ivyaha we ahakana. Yafashwe yarasigaje igihe gito ngo arangize ingingo zimubuza uburenganzira bwo kwidegemvya zijanye n'ikigongwe yahawe n'umukuru w'igihugu mu 2018 igihe yarekugwa atararangiza igihano c'imyaka 15 yari yaciriwe mu rundi rubanza mu 2013. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Tukiri kuri iyo nkuru y'isabwa girekugwa rya Victoire Ingabire nabo bafunganywe, twashatse kumenya ingene leta y'u Rwanda yavyakiriye. Mu kanya gaheze navuganye na Dr Olivier Nduhungirehe, umushikiranganje w'ubanye n'amahanga, ntangura ndamubaza ico bavuga kuri iryo tangazo. Uriya mwanzuro wafashwe n'inteko y'Iburayi nta gaciro na gatoya tubuha, nta nubwo ari n'ubwa mbere bafashe umwanzuro nk'uwo, kugira ngo ni nk'ubwa gatatu
bafashe umwanzuro kuri Victoire Ingabire. Twebwe rero turagira ngo twibutse mu nteko y'umuryango w'i Burayi ko u Rwanda ari igihugu cyigenga, rero bitangaje ukuntu inteko y'ibihugu byadukolonije ishobora gufata umwanzuro wivanga mu mikorere y'igihugu cyacu, kandi mu Rwanda dufite ubutabera bwigenga. Victoire Ingabire kuri uyu munota tuvugana kuri ibyaha aregwa afatwa nk'umwere nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribivuga. Ariko rero bivuze kandi yuko procedure igomba gukurikira hakurikijwe n'amategeko y'u Rwanda. Iyo nteko nyine y'ubumwe bwa Buraya ivuga ko urubanza rwa Victoire Ingabire rurimo amakosa menshi. Mubivugaho iki? Ni gute inteko y'i Burayi ishobora kuvuga ko urubanza rw'igihugu cyigenga rurimo amakosa? Iyo nteko nta nubwo iri muri urwo rubanza. Abenshi mu badepite banayoye uwo mwanzuro ntibazi u Rwanda, ntibigeze bagera mu Rwanda. Uko kwivanga mu mikorere y'ubutabera bw'igihugu cyigenga niyo iteye inkeke. Rero tukaba rero mu gihugu cyacu tudashobora guha agaciro umwanzuro nk'uwo ushingiye ku myumvire ya gikoloni itagifite agaciro muri ibi bihe tugezemo. Mu itangazo abagize inteko y'ubumwe bwa Buraya basabye abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bw'itangazamakuru n'urubuga rwa politiki. Mwiteguye gushyira mu bikorwa ibyo babasaba? U Rwanda ntabwo rushyira mu bikorwa ibyo inteko y'u Burayi dusaba. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Dufite itegeko nshinga, dufite andi mategeko harimo n'itegeko rigenga itangazamakuru. Mu Rwanda hari ibitangazamakuru byigenga byinshi. Mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru. Rero ntabwo igihugu cyangwa se umugabane nawe ufite ibibazo byawo, ibibazo wagombye kwitaho ngo ukemure, ugomba kwivanga mu bibazo by'igihugu cyigenga kandi igihugu gifite amategeko kigenderaho. Tangazo ribasaba kurekura Victoire Ingabire nabo bafunganywe, mwaba mwaribonye? Ni umwanzuro wakizwe mu itangazamakuru, urahari abantu bose bashobora kuwusoma. Ivyo muriko muratubwira muraza kubisubiza iyo nteko? Turimo turabyigaho, inteko y'u Rwanda irimo irabyigaho, ariko ngewe icyo nababwira ni uko uriya mwanzuro tudashobora kuwuha agaciro nk'uko n'indi myanzuro yibanjirije ivuga ibya Victoire Ingabire nayo yadusabaga kurekura Victoire Ingabire nayo tutayihaye agaciro. Uwo yari Dr Olivier Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ni 11:41 muri studio za BBC i London. 12:42 agashinge karasimvye mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murashobora kuyumva no kuri Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda no kuri Radio Humuriza mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruko gato. Tubandanyirize mu Burundi. Umuganga w'umuhinga muri bake bapima kanseri mu Burundi araburira abarundi ko iyo ngwara iriko irongerekana ku murindi munini. Muganga Jean Marie Harimenshi akorera mu Bufaransa avuga ko mu bipimisha iyo ngwara bari ku rugero rwa 15 na 20% batogwa iyo ngwara. Asaba ko hofatwa ingingo zikomeye zo kwitaho abayirwaye. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yasanze muganga Harimenshi aho akorera mu gisagara cari mu Bufaransa, adutegurira inkuru ikurikira. Mu mwaka wa 2024 gusa mu bashiki 2688 bipimishije mu kigo Bujapate, kimwe muri bike bisuzuma kanseri mu Burundi. Amajana 194 baratoye indwara ya kanseri, ndavuga ibice 33%. Ivyo bitigiri bikaba byazamutse ibice birenga 14% ugeranije n'umwaka wa 2023. Muganga Jean Marie Harimenshi yanonose ivyo gupima izo ndwara, umwe mu batanguje ikigo ca mbere cyo gupima kanseri, akaba arangurira amabanga yiwe mu gihugu cy'u Faransa mu gisagara ca Lille, akaburira abarundi ko iyo ndwara ya kanseri itera izamuka ku murundi wo hejuru. Nk'umuntu uheze napimye amayishantiyo 100 muri abijana 20 barafite kanseri. Ugiye urabaza mu miryango atari mike mu Burundi bose bavuga ati adafite uko kanseri. Ugasanga imiryango yari ikokoye, baragurishije inzu, baragurishije inka, baragurishije byose kubera kanseri. Mu gihe ibice birenga 80% by'abatoye kanseri ibatiye imbere y'imyaka 8 bayitowe mu gihugu cy'u Burundi, wasanzwe akora ubushakashatsi kuri kanseri mu Burundi avuga ko biva ku bukene bw'abagwayi kubera kura mikoro. Ugasanga rero umugwayi uromupime kanseri uyu munsi mubwira ati genda urondera n'amafaranga tugupime tugugirire ivyo bita les facteurs isopronostic zituma wivuza. Agaca agenda muhira akazorondeza agatereza abagenzi, ugasanga
haciye amezi 2 ntaraza, haciye amezi 3 ntaragaruka. Hanyuma yamaze kuronka akazomutuma ati genda ugirishe scanner, tazosoza kurondeza, habaye amezi 4, abaje kugisha scanner genda uzoze kurondera imiti ya chimiothérapie, habaye amezi 8. Kuri izo ngorane hiyongera ko ubukene bw'abaganga bari kurushi. Twari na twabaye 4, ni 4 mu gihugu cyose. Ku bantu miliyoni 12 abaganga 4 ne baki cyane gose bashobora gupima. Hari menshi asaba leta ko yofata ico kibazo mu minwe mu maguru masha, ibintu bitarayangara. Abahinga mu by'abagara y'abantu mu kuvura kanseri bakavuga ko ivyo bigoye bikiriko, ko n'ibiharuro by'abagwayi bikenewe mu gukora ivyigwa bitaboneka n'ibihari bitajanye n'ibihe. Kugira ugabanye impfu zivuye kuri kanseri nuko ubwa mbere ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvyumva bugafata iya mbere ati kanseri ni ingwara igoye, ni ingwara isaba kuvura umuntu hakiri kare. Dutakumva yuko umugwayi wa kanseri azoza kumurigiriza umwaka. Kanseri bayitoye itira kuvugwa mu maguru masha. Ivyo navyo kugira bishoboke nta kundi bishoboka atariho ikigega kijeje kuvuza abagwayi. Urakoze ari Majesté Barenga kuri iyo nkuru, muradutunge kuri ayo majwi atarameze neza. Tugume mu Burundi mu gihe hasigaye iminsi itarenga 3 ngo hatangure umwaka mushasha w'amashuri, abavyeyi n'abanyeshuri bavuga ko imyiteguro itoroshe kubera ubukene n'iduga ry'ibiciro birangwa mu gihugu. Bavuga ko ubu ibikoresho vyazivye cyane ugeranije n'imyaka iheze. Mu gisagara ca Bujumbura uruja n'uruza rw'abagura amakaye, amakaramu n'ibindi bikoresho vy'ishuri rwari rwinshi. Patrick Waso yashitse mu bibanza bimwe bimwe aratubwira uko yabisanze. Shaka rero rate 3 n'amastiro 15. Turi hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura kuri Galerie de la Plaza. Abavyeyi bariko baracana cyane ko barondera ibikoresho by'abanyeshuri buca basubira ku mashuri. Namakayanga, ndabona ibitabo kimwe gifunika. Hari abadandaza amakaye, imyambaro y'ishuri n'ibindi. Ariko uyu mwaka umeze nk'iyindi kuko ibintu bizimvye. Bisanzwe ntitwavuga ngo biroroshe. Urabona ibiciro by'uno munsi ngene vyifashe ni bya bindi nyene atako tubigira turi oblige kubigura uko bimeze kose. Tanto n'amadeni, tanto ni effort nyene dasanzwe ariko tubifata uko nyene. Amakaye yarazimvye gusumvya uko twayagura mu mwaka uheze. Vyose nico kimwe n'amakaramu no kubera ko twagiye turitegura buke buke, ubunye ko ari nko guheraheza kuko uburyo buragoye. Nawo ushobora kubironderera byose icyarimwe, ubu twari ko turamera nk'abaherahetse. Ubukene bubituma sino abantu tuba tubikora hakiri kare, nayo bundi kubera uburyo bugoye hari ubukene nico gituma baguma barondeza ku kanyuma kuko tugena turagura kamwe kamwe ugasanga tugeze ku munsi wa nyuma tutaraheza kuronka ivyo twari twifuza. Tuko turagerageza mu buryo bwose bushobora kugira abana twarunkiye ku bishuri. Ibikoresho biraboneka ariko birazimvye. Ngo kuzimba ni uvuga ngo nabadandaza, ni ibintu byose bizimvye, ibintu byagiye biragenda byiyongera kwa mahera. Ariko twebwe abavyeyi nkuko nabandi bameze turagerageza nyene uko tubisanze ku masoko tukabigu. N'abadandaza muri ico kibanza baravyemeza ko bizimvye ariko nakubari bukore kuko niko babiranguye. Abakiriya sikirenga sinzi igituma tubona umenga badasuma neza, haza umwe n'abaje bakavuga ngo amabeyi ari hejuru, bakavuga ko bizimvye. Mugabo twabwiye ati natwe niko tubirangura dusanga ibintu bizimvye, ati rero kubera tubirangura uko natwe niko dutegerezwa kudandaza kugira ngo turabe ingene kugira ngo twese tworoheranirize, kugira ngo umwe wese aronke ico ashobora kunguka, kugira ngo natwe ntitwodandaza turiko turahomba. Abakiriya baza kamwe kamwe nituko turonka abakiriya bakwiye nkuko twategerezwa kuba turiko turabibona bivanye n'imisaha igeze. Ibintu by'ubukene buri mu gihugu, nta mafaranga ariko araboneka neza, aboneka nabi, niyo mpamvu ubona mu bidandazwa ibyo arivyo byose ubona ari ingorane gusa ku kintu cyo kuronka amafaranga. Abakiriya urumva bahari si benshi, ni bake pa raporo y'indi myaka. Naho bizimvye abavyeyi bavuga ko bazoronka abana ku ishuri n'ivyo bashoboye kuronka. Bizimba bitazimba kuko ico ni gikorwa dutegerezwa gukora kuko umwana ntiwo mugumiza muhira ngo nuko ibintu bizimvye, kuko umugumije muhira naho biba ibibazo gusumba. Tubahimiriza tubabwira yuko naho bizimvye dutegerezwa gukabakaba inzu ibifunsi kugira ngo abana tubarungike ku ishuri. Nibaza ko leta ibishizemwo ukuboko umudandaza arabakontrole n'umuguzi kujya gaheza koroherwa. Umwaka w'ishuri mu Burundi bwose uzotangura icese kuri uyu wa mbere itariki 15 ukwezi kw'icenda, ariko amwe mu mashuri y'abigenga yo amaze indwi yose yaratanguye ibikorwa. Patrick Waso, i Bujumbura.
urakoze Patrick Waso. Ubu ni umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Ay'imikino uyu munsi nyahereye mu karere ku burasirazuba bwa Afurika muri Tanzania, ahari kubera irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo Sekafa Kagame Cup. Imikino igeze muri kimwe cya kabiri. Ejo kwa gatandatu Al Hilal yo muri Sudani izahura na APR FC yo mu Rwanda mu mukino uzabanziriza uzahuza Singida Black Stars na KMC, amakipe yombi yo mu gihugu cya Tanzania. Mu Bwongereza English Premier League yagarutse nyuma y'akaruhuko k'imikino mpuzamahanga. Umukino uvugwa cyane ni derby yi Manchester City yakira United. Amakipe yombi amaze iminsi yibitseho abanyezamu bashya, Sene Lammens ku ruhande rwa United na Donnarumma ku ruhande rwa City. Gusa nk'uko umutoza wa Manchester United Ruben Amorim yabitangaje ku mukino wo ku cyumweru, Altay Bayindir niwe uzabanza mu izamu rya United. Abandi bakinnyi barimo Mateus Cunha, Mason Mount na Diego Dalot ntibazaboneka muri uwo mukino kubera imvune, kandi umutoza Amorim ntatangaza igihe bazagarukira mu kibuga. Indi mikino ku munsi w'ejo, Arsenal izakira Nottingham Forest yatangiye gutozwa n'uwahoze ari umutoza wa Tottenham Ange Postecoglou. Arsenal iherutse gukubitwa na Liverpool zimaze imyaka zihanganiye igikombe, igitego kimwe ku busa. Uyu ukaba ari umwanya wo kongera kwisuganya. Ni mu gihe Newcastle United igitegereje intsinzi ya mbere izahura na Wolverhampton yizeye gucyura amanota 3 bwa mbere. Naho Tottenham nayo iherutse gutsitara izajya kwa West Ham yizeye gukurayo amanota 3. Nkiri mu Bwongereza, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu ryashinje ikipe ya Chelsea ibirego 74 byo gukorana n'abahagarariye abakinnyi n'abashoramari mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagati ya 2009 na 2022. Ibirego iyi kipe ishinjwa birebana cyane cyane n'ibikorwa byabaye mu myaka y'imikino ya 2010, 2011 na 2015, 2016. Icyo gihe yayoborwaga n'umuherwe Roman Abramovich hagati ya 2003 na 2022. Iri shyirahamwe rivuga ko Chelsea yishe amategeko mu kugura abakinnyi ikorana n'ababahagarariye ndetse n'izindi sosiyete zo ku ruhande zidafite aho zihuriye nabo. Iyi kipe kandi yasabwe gutanga ibisobanuro bitarenze tariki ya 19 z'uku kwezi. Mu gihe ikipe yahamwa n'ibi byaha yahanishwa gucibwa ihazabu, kubuzwa kugura abakinnyi cyangwa se gukurwaho amanota. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho dusubiza ijambo Alain Majesté Barenga mu kiganiro cy'abaza muganga. Mwiriwe mwese bakunzi wa BBC gahuza miryango, tubaye ikaze mu kiganiro baza muganga. Cuno munsi tuza guharira abantu bavuka bafatanya ibihimba by'umubiri bita mu gifaransa les frères siamois y'abahungu canke les sœurs siamoises y'abakobwa. Ni kimwe mu bitera ubwoba abavyeyi bibarutse abo bana bavutse bafatanye n'imiryango yabo, ahari n'ababita amazina adakwiriye nk'ibihume n'ayandi atabereye. Yamara abahinga mu magara y'abantu bavuga ko ari ibintu bisanzwe, kuko abantu bavutse bafatanye ibihimba by'umubiri bashobora gutandukanywa bakabaho nk'abandi. Kugira turonke umuco kubijanye no gutandukanya abana bavutse bafatanye no kubaho kwabo, twegereye muganga Jean Pascal Abayo akorera ku bitaro vya kaminuza ya Liège mu gihugu c'Ububirigi. Yanonose ivyo kuba nukunga ingingo z'imibiri nteranywa. Atangura dusigurira ico bivako kugira abana bavuke bafatanye. Kuba abana bafatanye ntibafatanuke ni fenomene ishika. Nukuvuga yuko musanga abo bana barabana bari basa kuba mahasa. Mugabo rero muri development yabo hageze gutandukana, amahasa ntatandukane neza, bigacaro bituma rero bavuka bafatanye. Hari abafatana umutwe, hari abafatana igikiriza, hari abafatana mu nda, hari abafatana amaguru, byose bivanye n'ingene development yabo yagenze igihe bariko barakura bari mu nda y'umuvyeyi wabo. Bahumure bakabona abana bavutse bafatanye ntibabita ibihume, ntibabyita uburozi,
kandi banamenye yuko ari n'ibintu bitoregwa inyishu. Muganga Bayo avuga ko kubatandukanya iyo bibonywe kare byoroshe kandi bakabaho atankomanzi. Aho ubuhinga bwo kuvura maze gutera imbere mu bisanzwe batsa kubibona hakiri kare, no kuvuga nk'ubu hajya bagira ama ecography y'abavyeyi bibungenze, mu bisanzwe kubona yuko abana bamatanye, bakabona yuko abana hari ibihimba basangiye, bikanatuma turaba yuko bitonashobora ko tubatandukanye bari mu nzu. N'umunsi hari ubuhinga bwo kubaga abantu bakiri mu gitereko cy'umuvyeyi, tubonye bidashobora gukorwa abana bakiri mu nda, tukanategura ingene bazokwibaruka, tukavuga uti abana bavutse bafatanye ntibazoca mu gihimba cirondoka gisanzwe c'umuvyeyi, byose bakazogera kuvuka twarabiteguye. Hari ubuhinga bwo gufata uruyoya iyo umwana akiri mu nda ya mama wiwe mu gitereko, abakikujwe n'amazi, hanyuma umuntu aracayo akarengana agacishayo n'ibikoresho bituma aja kumukora akamubaga, mukabaga umwana akiri mu nda. Umwana ibishoboka bakabikora akiri mu nda. Yamara ngo si hose bikunda kuko bisaba ko abana bavutse bafatanye basuzumwa hakiri kare. Ikintu cya mbere abana bavutse bafatanye si ukwihutira kubatandukanya. Icya mbere gikorwa no kubanza umuntu akavuga ati abana bameze neza, barahema, bashoboye gufungura, bameze gute, ibyo umuntu akabona yuko abana bashobora kubaho. Icya kabiri nukoraba ati abana basangiye iki mu bihimba bigize umubiri. Tubagira scanner imeze neza, tugira turabe neza ivyo basangiye, turabe ko bashoboye kubaho, uko arashobora kubaho iminota ya mbere mugabo amasaha kuri kane bayabeho. Tumaze rero kumenya ivyo abana basangiye, niho rero duheza tugaprograma iki kuzobatandukanya. Hariho nawe dushobora kubona duti kubatandukanya ntibishoboka. Muri ico gihe rero turaheza tukagira abavyeyi, hanyuma nabo bakitegura ko kenshi abadashoboye gutandukanywa ni gake bashobora kubaho. Muganga Bayo asaba abavyeyi kwisuzumisha kare kandi kenshi gashoboka ku bahinga bavyize, kuko bisaba ubangutsi n'ubushishozi mu gutandukanya abana bavutse bafatanye. Mu bisanzwe yavyari bishoboka umuvyeyi wese yibungenza atazakugirirwa ecography, mugabo ntayigirirwe n'uwari we wese, akayigirirwa n'umuhinga, kuko urumva mu bihugu bitaratera imbere usanga umuganga wese n'utavyigiye ngo areka arapima ngo imbanyi sukura ko umwana k'umutima w'umwana utera gusa. Hariho kuraba yuko umwana ameze neza, yuko afise ibihimba byose bikenewe, kunamenya yuko atama malformation afise. Hariho rero ubumenyi maza kuba afise, iyo abantu bivuje ahantu babishoboye barabibona hakiri kare, hanyuma bakabikinga bishoboka, bidashoboka naho bagategura ingene bazokwakira umwana canke abana biye kuvuka n'ivyo bazobakorera, eka mbere n'abavyeyi bagategurwa. Sinzi ko mwiyumviye ingene umuvyeyi abonye havutse abana babiri amata ingene avyakira, atiza bimenya ko bizomushikira. Ni hamwe cyaje byo kuvuga ngo vya igihume mbere afise umutima udakomeye hava baniruka. Ivyo byose tubitegure, dukosora ibishoboka, hanyuma bidashoboka navyo dutegura umuryango, umuvyeyi, byose bishike babirindiriye. Ni hano tuce dusozera kino kiganiro baza muganga cuno munsi twari twahariye abana bavutse bafatanye. Dushimire na muganga Abayo yaduhaye umuco, Alain Majesté barengana bashikije kino kiganiro. Nkaba ndabifuje kuranirwa mu byaye no mu banyu naho ubutaha. Arakoze Alain Majesté barenga na muganga Abayo ariko baraganira. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko inama nshingamateka y'ishirahamwe rya Buraya irasaba ko Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda arekurwa buno nyene ngo kubera urubanza rwiwe rurimwo amakosa akomeye. U Rwanda ruvuga ko atagaciro baha uwo mwanzuro. Muganga Jean Marie hari menshi muhinga apima kanseri mu Burundi araburira ko iyo ngwara iriko irongerekana ku rindi munini. Nkundira ndabibutse kandi ko ibiganiro vya BBC gahuza miryango bibandanya no mu misi y'impera y'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano ku bukerarugendo bw'ingagi mu Rwanda. Ku munsi w'Imana naho muzokumva ibice bibiri vy'urunana twabashikirije muri nondwi. Aya makuru n'ayandi mutashoboye kumvanga hamurashobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ariko bbcgahuza.com no kuri page ya Facebook. Ari no munsi yagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Muhinga bw'ivyuma twafashijwe na Rusa. Mwakoze kwana natwe, mugire weekend nziza mwese.